cacu kirafise ingwani mu bijanye n'amafaranga y'agaciro les devises. Igihugu ry'amadovize ni intambamyi ikomeye mu iterambere ry'igihugu. Bavyanka bavyemera abarongo y'igihugu canke n'abantu bose babitahura ikibazo c'amafaranga y'agaciro ni intambamyi ku gihugu gushika no munsi. Mu bisanzwe turavye n'amafaranga yava harimo kugwiza dushorera hanze. Nubwo gushika no munsi kimwe bita balance commerciale igipimo c'ibyo dushorera hanze n'ibyo tugurira hanze mu Burundi nikigira kirega 20% nico bita taux de couverture des importations par les exportations. Ndagisubiremwo ni igipimo cyo kura bati ibyo dushorera hanze amafaranga dukuramwo dushobora kugura bingahe mu byo dukeneye hanze ibirenga 20% amafaranga cyo kuronka mu byo dushorera hanze exportation atuma tugura 20% y'ibyo dukeneye. Ugacuvuga uti none Uburundi foko twemera duhingura ibintu biki iracaye kurumira inyuma mu bintu byo duhingura mahingo n'ibyo duhingura ngandi dukeneye tuvyemere kandi ico ni kintu hajya mu gihugu gikenye kiri inyuma ibyo birimo ibindi bihugu vyama bigavye turiko duhingura iki turiko turamprasa gute ibyo dukura hanze byinjira mu gihugu ono produit presque rien uravye mu mahingura heraba ibyo bitoro tubikura hanze imiduga yose iva hanze za ordinateur amatelefone imiti engrais amabien d'équipement impuzu ibirato byo kubaka matériaux de construction équipement ménager na ibimwe mu bifungurwa none we wumva yanakirida ziva hanze ama insecticide ibintu byose produit fito ikintu cyose kiva hanze none iyo ekonomi yacu ihagaze he bati bagatima mpembero tukagenda tukara ngo turikwije turagize gute nawe ntacu hingura ashobora ngurikwije tacu hingura hanyuma uravye uyu munsi wahariwe uburimyi twashitse ko turambye uburimyi bwo guterera gute mu bijanye n'amafaranga y'agaciro ngo Burundi ngo gubesho n'uburimyi n'ubworozi muri ekonomi ngo ikora imagaze ku binyi n'ubworozi kera ibiterwa njabuka amazi ikawa ipampa n'icayi ubipampa yoyo kivugwa muri raporo yasohotse ya BRB ibiterwa ubutugirako cyoze ngo principal produit d'exportation ni kawa ni icayi buke ngo n'amabuye y'agaciro donc ubutare nabwo amahera yabwo ubwo burazi kumeye ngo kwinjira mu gihugu vyabaye nk'umugani abari karateza imbere kumbure bariho ugacura none ya kawa dufise yo kawa tuvuga tuti niyo dufise ngo valeur ajoutée kuva kera ukaraba none nico dufise gifise valeur ajoutée ukaraho kigeze uriyumvira none twebwe abarundi twiyumvira ngo ipama ryo ryumva ryagira iri kiboneka mu exportation cura baroni kawa umwimbu genda usubira inyuma rokoro yo kwimbura ikawa neza mu Burundi 50,000 tons iheruka mu 82 mugabo kavuga ngo ikawa raba kuvuga ngo washize ikawa imbere ikawa gushika no munsi tuyifatire ko niyo iboneka mu exportation dushorira imbere ugiye ukaraba bimwe bita bwa mbere utegeza kugira entretien iyo kawa itaronka umwavu engrais iyo kawa izotera imbere gute iyo kawa ya makampanye yo gupompa no kugira iki atakiba campagne de désinsectisation za kera zahora ziyo kera hari amakampanye yo gupompa ikawa katika ubu nibiba gusubiriza imivyaro ishaje haro derido v'imivyaro imyaka 15-20 ukarabrasa ishwi haro n'amakaba ashobora kuba tuti bashobora kwiga ashobora kubana n'ibiterwa bimwe kugira kubera iyi si yacu ari nantoyi twimbura ibiterwa mbumbarugo bibana na njabuka amazi aba moniteur y'abankadikaba kera warona aba moniteur dikafe barihi abakurikirane bari nyibikawa ikawa udapoma ikawa utarodera ibivyari ikawa utaha engrais mugabo ukagumwa ngo wikawa ngo tuko turodera ngamba dovize kwishorera hanze n'ubu hari amastock yo mwaka uheze atashotse
no kwishorera nanke twaronse kwishorera hanze kwishura abarimyi turetse ivyo gicu wasanga n'ubundi ari gito kubahimba bicika umugani iyumvire umurimyi yashoye ikawa kuva mu kwa kabiri amashuri agira atangure mu kw'icenda atarabona urufaranga ikawa ijeje no kumuha roveni amashuri agira atangure rentrée scolaire bage bate gushora mu kwa kabiri mu bisanzwe premier paiement y'ikawa yaba mu kwa gatanu iya nyuma yaba mu mpera z'ukumunani baravuga ngo ariko bagira digitalisation ngo bagira gute none bakora isoko canke bagira iki kandi bariyumvira impact iyo digitalisation y'inyarusa ngire gute mugabo uwo murimyi agira aje kwa kideni aje mu migwazo ya kideni kugira ngo abana ku ishuri yagumya shori kawi yararushe yarayikore mugabo akaba atarabona urukuta abantu nibo kwikubita gashi ico kintu kikava mu nzira nibo kwikubita gashi iri gikanu rya burimyi nyene none iri mu murimyi ayihevye rone ikirimwa nande ibi vy'amafaranga y'agaciro ingene bari ko biravunja erega plus haba réévaluation plus les exportations sont pénalisées kuko plus ajya amafaranga aza mu madovize idolari rirevaluwe amarosete en francs abamaki nukuvuga ugiye ukaraba recharge ni iki ucusanga umengo amaheruza kuruka mu marundi kuko umunyagihugu uzomuhemba mu marundi ibizo bikora ngaha mu marundi la valeur du dollar ije rugasaga irirevaluwe ikivuga ngo make muri uwo mwanya ucumengo utanga uriha amafaranga make bigaca biba donko bikaba bizana ikibazo igihe bigera ku devalua gato y'idolari byaratunya n'abarimyi bikawa bashobora guca bahemba kandi neza bivyihuse kubera wewe wakoza amasharge burose rosette ico nubu ndikiratahurwa insio financière ingere zitegura guhemba muri uno mwanya nayo mafaranga bashira amagaranti donka amabanki ikindi ko ingene abagiteri bakorana hariho abarimyi hari abagiteri privé hariho iyo mabanki hariho na leta uwo mingo umwe wese akora donc leta nayo nyene nivabane n'akageso kuko kwimbira kw'ibintu ariyo yonyene ishobora kubikora abantu bagenda bakiyugana ngo nabo muri leta bagafata ingingo batariko barabaza abandi ababayimi abagiteri privé habakwiye kubico bita synergie d'action agahanahana ivyiyumviro mugasaga muri leta bashinzwe ikawa ibiri mu birone ariko barabaza serukira abarimyi ariko barabaza abagiteri privé bashobora gukorana kico cotera imbere gute ntuze cafouillage institutionnel ihari cafouillage institutionnel nukuvuga inzego nyinshi zibiraba Kwa kesha abazi umwana bakirundi ngo abahigi benshi bayobeza imbwa wewe uzokuma ngo ministère de l'agriculture yaho odeka yaho hayro bureau d'études gusa zike muri présidence yaho bose mwikawa odeka yoyo ni acteur ame metal régulateur umugasanga kagira wazo mushaje kuri ibintu bworozi ngo twenguje ngo ntigutera ngo baza odeka bureau stratégique kabura inzego yo zimaze kuba nyinshi ngo ziri ya competition kuko abahigi benshi bavuga ngo babizimwe niko bica bigenda rero zitaziba mbi cyane zikabanye tutavuze iby'ubushakashatsi ingaruka rero kubarimi igihe bari kubatiba guhebwa niki bizaniki gushaka guheba ikawa ugasanga ntibakibona makarusho iyo kabisha no guherengetera kwibutse keri kawe ngene ya pompe ngene abantu twagira twese turi abana bipimo bakaza gukata bakagira gute atitegwa njabu kabazi twese tukacuba tukagisonera mugabo urumva iyo mitino ndika bitaja mu miti tagira gute mu bindi bihugu bagira remplacement des plans muri za Ethiopie cyangwa n'ahandi kugira marketing yo exporta iyo retard dans l'exportation haro nk'ikawa yo guhera umwaka uheze itabirashoka n'ibiki impact we warahembye abantu ari nk'umwaka uheze ni masse monétaire warungitse muri circulation ifatiye kuko iyo masse monétaire ata contrepartie y'amadovize iratse ibyo barabyumviye mu misi yarakira saho mu kwirwa mu 8 amarosete d'exportation y'ikawa ya mbere yatanguye
kugaragara iyo biba bitaraza ca gitoro dukeneye kubura igitoro ngabona yakawa kwishura iyo masse monétaire ukreye ukarungika mu bantu atacifatiye mu kurahemba none contrepartie yayo bantu izoza ryari Igito birica ekonomi. Kuko afata merukanyagiza mu gihugu n'ibiki ubuhonya ni inflation dufise n'ibi biciro biragaragara ko ari amafaranga gumanyanyagizwa mu bantu atacafatiye ko tuzorwanya kubisigura umunsi umwe ingene biriko birica igihugu. Abantu ko bararungwa ngo buryo ngo ne dopima iki n'ibiki nayo au niveau de l'économie réelle nta na kimwe cyahindutse. Ahubwo biriko bisubira inyuma. Investment muri secteur barazi yuko no kugira igisata gitera imbere hama hategeza kuja aba partenaires étrangers za banki mondiale zande kugira bateze imbere cyo gisata mbwo gasanga ama projet mwamwa burizwa mwagira gute nico gituma je subiye gutera kamo muri leta na cyane cyane abashikiranganje bamwe baburiza nk'ama projet kubera ayo maproje ataje abahinyungu zabo bwite bakayavuruga bakagira iki ugasanga amaproje aratashuka biramaze kugaragara henshi tubitohoza tuvyumva muri leta umukuru w'igihugu niki canka abarongo nibahagabira hari izo ngiza abakade bamwe abashikiranga cyane n'abandi baza kono ni projet canke bakayanka kubera ubwabi taje kubaha inyungu direct ugasanga ibintu biragize babwe ati bakoresha abahinga bagira ama etude bagire gute bakorere ku bintu by'ivyigwa ugasanga nta bantu nibashaka kubisha gusa muri politique duhibi utanjireho naka utagize gute iyo politique kuyitwara bikontrole n'undi muntu canke nibikisi nemera hano batashobora kuraba inyungu z'igihugu baze baraba abantu ariko bari gwenza gutyo babateshe bamire nta handi yubuza gusubira inyuma iyo kabiri kigenda gutyo tudashobora tagira gute cyangwa bishobora difficile macagira gute niyo makutarashoka ideja nkitarashoka usanga bugigendera takanovera ukwiteba icyo mastoke cyangwa nibi usanga ingendera takanovera waje bahingara ariko bwira ati ikitakaza kanovera ubwo burimye twashize imbere biko tukina bivuge ibyo butare bose bari ko amafaranga atawumenye bagiye uravye amafaranga asohoka atinjira mu butare nikabika twatuba twicara mu gihugu turi kwije n'ibikini byanze natwe twimbura nta mahinguriro ntaki umuyaga nkuwa urakomera ariko turahambaye emeraho turi hama twikosoreye mw'abarundi twemeraho turi twikosora nuja ngo igihugu cyangwa kirahambaye kiragize gutatuhingura tatuvisa tatwikurakora byose ukura hanze urondera amaduvira ukayabura ukagira ikintu yisise kwasa uri gihugu nk'ibi by'iwacu udafise amadovize n'umuntu atagira ratio muhira nawe nyine ndi kubikura bikura hanze kandi ugasanga rero n'abantu rero bamwe aho nyene bo hejuru ni bashaka n'ibintu bikomakomeye imiduga myiza ibiki n'uburyo biheza bikatwara nibaza yuko hageze ko abarundi twikosora